ikaze na mwaramutse bakunzi bakazuza FM and Web TV twizera ko mumerewe neza aho muko muradukurikiranira hose abari hano Bujumbura abari hakurya y'amazi biciye ku mbuga zacu zitandukanye YouTube, Instagram, Facebook. Kaze cyane uno munsi n'uwundi munsi aho tuza kwakira Fred Nkurunziza. Ikiyago cyacu sikindi ni kubijanye n'ingene uno munsi abantu benshi bafise umwitwarariko wo kuvuga ati mbe notangura gute kwitunganiza umugambi najewe. Nigihe aho benshi bafata iyo ngingo mugasanga hariho ivyo tuvuga ati iyo namenya ugasanga ari utuntu tumwe ugenda urahura natwo uvuga ati mbe kubera iki ntabimenya, kubera iki ibi inye ntavyiteguriye. Ni muri iyo ntumbero rero twatumiye Fred Nkurunziza kugira tuyagire. We asanzwe mbere yaraciye kuri iyo nzira inyuma y'imyaka 7 akorera ishirahamwe rikomeye cyane hano mu gihugu iwacu, hama mu nyuma arafata ingingo yo gutangura kwikorera kwitunganiza imigambi. Mbe nizihe nzira yaciyemwo, nizihe nutuwe dukovya yagera ahura natwo akavuga ati mbe iyo namenya sinari kubigenza uko. Ariko kandi mbe nibihe bintu nyamukuru umuntu akwiye kumenya imbere yo gufata iyo ngingo. Muri iyo nzira nyene Fred Nkurunziza yaciye ashinga ishirahamwe yitwa Excelus kugira akore mu vyo yarasanzwe akora muri iyo myaka yose mu mashirahamwe atandukanye bijyanye no kumenyekanisha amashirahamwe n'ibikorwa vyayo. Reka tumuhe ikaze atuyagire kuri kino kiyago cino munsi. Kaze cyane Fred, tunabashimira kuri uno mwanya mwaduhaye muri kino kiganiro cacu première heure. Murakoze cyane Branly, murakoze ku butumire ariko no kuri iki kiyago ciza cyane gose kijanye no kwitunganiriza imigambi ariko no kwitegura kugira ngo umuntu ashobore kuronka ingene ashobora kuyikorera. Urakoze. Mbe imbere yo kwiyumvira guhagarika akazi usanzwe ukorera ishirahamwe cyangwa umuntu ugafata ingingo yo kwikorera, nibihe ibintu ukwiye kubanza kumenya? Ego cyane. Rero kugira ngo umuntu ashobore kwikorera canke yitunganiriza umugambi wiwe ni ikintu gisaba integuro, ni ikintu gisaba yuko umuntu abitegekanya, ntabikore avyumviriye ubwo nyene aca bisimbiramo. Ariko ni n'akaryo keza iyo umuntu afise akazi kugira ngo ashobore kubitegura hakiri kare, kubera birasaba kwimenya, birasaba ko umuntu yimenya uwari, amenya inguvu ziwe, amenya n'ivyo ategerezwa gukora neza canke ivyo novuga amapoint d'amélioration. Iyo no bishira hamwe mu kirimi c'icongereza bavuga self awareness, iragufasha cane gose kugira ngo umenya kugarukiriza. Ikindi umuntu akwiye kumenya nuko twese ntidutegerezwa kuba aba entrepreneur ubwo nyene. Umuntu ategerezwa kumenya yuko hariho ivyo ashobora no munsi, hariho ivyo adashobora no munsi, hariho ivyo azoshobora ikindi gihe. Rero twese turashobora kuba aba entrepreneur, ico kwemeranya nuko twese turashobora kuronka ama source de revenu atandukanye arenga imwe. Ariko rero kuba entrepreneur kuba arico conyene ukora birasaba yuko habaho iyo self awareness, uko nabivuze, canke kumenya inguvu ziwe, kumenya ivyo ukunda, ivyo ushoboye cyane, ivyo udashoboye gose ukeneye ko abantu bagufasha. Ariko si birasaba yuko umuntu agira imbono mu buzima bwiwe, uba ufise une certaine vision y'ikintu ushaka gukora n'ingene ushaka kugikora. Ivyo rero vyose umaze kubishira hamwe nivyo biza kugufasha ya myiteguro myiza kugira ngo umenye yuko uza gushobora gukora canke kwikorera, gutunganya umugambi wawe ukawushira mu ngiro. Uvuze ikintu gihambaye kijanye no kwitahura. Hari umuntu ashobora kuvuga ati mbe umuntu yitahura gute kugira dufashe neza uriko ratwumviriza. Umuntu avuze ati jewe kugira umubwiye ati we kugira witunganiza umugambi ifo kubanza kwitahura, kumenya wowe urinde ushoboye iki, ubigenza gute, wewe uduhaye n'akarorero kwiwawe wenyene umaze kubicamo. Ego cyane Branly. Kwitahura rero birafata umwanya. Je ntanze akarorero kiwanje, naragize amahirwe yo kuronka abakoresha nk'abantu twakorana baba bagutwara bambereye icitegererezo canke abacoach
ku buryo yuko baragufasha gutahura, baragufasha kwiyumvira kuri wowe nyene, baragufasha kwiyumvira ku byo ushaka gukora, kubera iyo usanzwe ushobora gukora ibintu atari bikeyi, umuntu ari afise ingabire zitandukanye zibiri zitatu, umengo ibintu byose wobikora, umengo ibintu byose kijya wogikora kiriya wogikora, mugabo igufasha kwitahura no kwibaza wowe ubwawe nyene, ukibaza ati mbega je nshoboye iki, mbega je ni giki nkoze nkora neza. Hama osi abo navuze baba coach bashobora kubabaza ibibazo, mbega iki ndagikoze birakunda, mbega iki ndakigiyemwo bica bona byomfasha. Hama uko ugenda uribaza ibibazo kuri wowe nyene, uko ukora igikorwa ukagikora neza, ariko niyo ukoze ikintu ntugikore neza ugagaruka inyuma ugasubira ukiraba ukavuga ati mbega ibiko vyanse bisigura je ko ntari umuntu ashoboye, canke bisigura yuko ahanye niho ngarukiriza, canke nateza gushiramo izindi nguvu kugira nkore ibirengeye. Rero kwibaza ivyo bibazo kuri wowe nyene biraza kuguhereza kubona amadetayi ari mu buzima bw'iwawe. Rero ivyo si ibintu umuntu yumvira no munsi ngo aciye yitahura, no pyo ntuvyumvira mu kwezi ngo uciye witahura, mugabo urafata ikiringo cyo kugira iyo reflexion canke uko kwibaza wenyene, ugafata umwanya binakunda ugasoma ibitabo abanditsi, ukumviriza abantu, ukagira umwanya wo kuyabumviriza nabo baba baragukuriye, biraguhereza kubona vy'ukuri yuko hariho ama competence ufise canke ivyo usanzwe ushoboye bihari mu buzima bw'iwawe. Ivyo rero umaze gutangura kubibona urazurigeza ukageza ukaraba ati mbega iki ndagishoboye, mbega nofasha naka, mbega ikino no kigerageza. Ivyo rero nivyo biza kuguhereza kubona neza ukwitahura ko mu buzima bw'iwawe ari byo twise self awareness. Urakoze. Mbe kubijanye naho uramaze kwitahura, uramaze kugira iyo yose iyo self awareness, uramaze kwishika ko witahuye, ari ikijanye naho no kumenya icyo ugomba guhereza abantu, icyo ugomba ngene ugomba kwitunganiza umugambi wawe, no kwigiza kijanye n'isoko ugomba gukoreramo. Ico naco ukugera gute? Mbe no kwaduka ati je ko namaze kwitahura reka ndabahereza ibibone ivyo nshoboye byose, canke hari kwiga isoko ivyo ushoboye gukora neza, ivyo navyo bice bigenda gute? Ego cyane. Rero ikijanye ni na idée de projet canke umugambi, iciyumviro wagize witahuye, ntuza gushika witerera ngo uje gukora. Oya, mugabo umaze kwitahura uramenya uti mbega ivyo nshaka gukora muri ako kazi twahereye ku muntu asanzwe afise akazi, muri ako kazi ndimwe mbega hari ibindi no kwitunganiriza ku ruhande. Kugira umugambi canke kugira iciyumviro c'umugambi ni vyiza cyane, mugabo igikenewe gose no kugeza uwo mugambi wiwawe imbere yuko ushobora kuva canke gutangura gukora uwo mugambi wawe. Rero ico ciyumviro umaze kukironka, urevaluwa, uraraba yuko ari iciyumviro kiza kugufasha kukugaburira canke kuguhereza uburyo. Mpora nibwira nti iyo ubundi umugambi ari mwiza ntubukeneye amahera, kubera umugambi ari mwiza ico uza gukora no kuguhereza umukiriya, no kuguhereza uwuza kugura canke umuntu aza kugura ico kintu kivuye mu ciyumviro c'umugambi wawe. Rero ico ciyumviro uragitegura neza, ico ciyumviro urakibaza, uragerageza ukiraba. Ibugiye umuntu aronse iciyumviro araryoherwa cyane, umuntu aronse iciyumviro umengo caja ku isoko ubwo nyene, mugabo uba urashobora kusanga wihenze, kubera haba harimwo ibindi bintu ku ruhande bijana n'uwo mugambi wawe, bijana n'iryo soko, le marché ibihari. Rero no gufata akanya wamaze kuronka umugambi ukawugeza, ukagerageza kuwushira en application, ukagerageza kuraba abashobora kuwakira, ukagerageza kuraba ko uwo mugambi wawe ari umugambi ukura, ico bita échelle canke scalability, ni kuraba ko ari umugambi ukura. Mbega uwo mugambi wawe ukuze ushobora gutuma ukwega uburyo bungana gute, canke n'umugambi wo kuryoherwa, ni umugambi usaba yuko urimo hype canke binezereza nyene ushika unezererwa. Rero iyo umaze kugeza urashobora kofra canke urashobora kubihereza umuntu wibaza ko abikeneye, ukaraba ko ushaka kubitanga gratuitement au début, ko uri kurageza. Encore une fois turiko tuvuga ibijanye no kwitegura na préparation. Iyo wamaze kwitahura ukamenya ivyo ushoboye, inguvu zawe, amalimite, uwo mugambi ukawugira ukumva ko ari umugambi mwiza, uragerageza gutangura gushira ikirenge ca mbere hasi kuriya ku mwana mutoya.
umwana yavutse umwana ariko aravura mugabo umwana aragerageza gushira ibirenge hasi aragenda atambuka ntashoka yiruka ariko arashira akarenge hamwe akagira dede rimwe kabiri akacagwa rero nawe we nuko uraraba umugambi ushize mu ngiro buhoro uraraba eske mu bijanye no gukorana n'abantu eske urafise ingufu mbega mu bijanye no gutahura ibintu n'ingoga no gukora ibintu mu mwanya muto urabishoboye ibijanye no kuvuga ivyo umugambi wawe urabishoboye neza canke wewe urazi gutunganya ibintu ntuzi kubivuga canke wewe urazi gukora ivyo techniquement urazi kubikora mugabo urabuze iyo côté commercial yo kubidandaza rero niho uri kuragerageza kubigeza uzurabona aho ugarukiriza hama aho ugarukiriza ukagenda uraraba ni gute utangura kuhubaka utaratangura kwiyumvira gufata ya ngingo yo gutangura kwikorera ijana kwijana urakoze hari akantu uvuze kajyanye n'uburyo n'amafaranga ati burya umugambi yari mwiza ukuzanira umuguzi ni kuzanira hari igihe abantu benshi batinya bavuga bati jewe nta buryo mfise uruhara rw'uburyo nako ruza hehe urashobora kuba ufise ivyo byose witahuye umugambi wawe ubonye urabona icyo ushoboye n'icyo udashoboye ariko ukavuga ati ariko uwo mugambi wanje ndakeneye nk'uko wamaze no kubona ama faiblesse aho ushoboye ivyo ushoboye n'ivyo udashoboye ugasanga urakeneye abagufasha urakeneye ibikoresho urakeneye uburyo bwo gutangura mbe mu gihe ubwo buryo bubuze cyangwa umuntu ashobora kuvuga ati ivyo byose watangiye uvuga birahari ariko ikibazo cy'uburyo ntacyo mbona ubona wewe nk'uwaciye muri iyo nzira uburyo bwakubereye witunganije gute cyangwa watunganije uwo uriko aratwumviriza yotunganya gute ibijyanye n'uburyo mbe byo mubera umwitwarariko kugira ntafate iyo ntambwe aho umubwira iki numvamwo ibintu bibiri ikintu ca mbere ni ingene umugambi uhura n'ubwo buryo umuntu afise kugira ashobore kubishira mu ngiro ariko harimo n'ingene umuntu ashobora kwitegura mu bijanye n'ubutunzi kugira ngo ashobore gukora uwo mugambi yitunganirije ku ca mbere kijanye n'uburyo bukurikira umugambi ni vyiza yuko umuntu ategura neza iciyumviro ciwe bimwe bavuga plan d'affaires ukabuzi nibiki biza kuzamwo ukeneye canke nibiki mu gicapo cyo kudandaza kwiwawe ushobora kubuza hari igihe usanga rero ari ubwo buryo jewe ntanze akarorero kuri kayi wanje je nari muri service je ntanga service ni bidafadika warafasha abantu yego ndafasha voilà je ndafasha abantu mu buzima bariko barakora ariko naho ndabafasha ubukeneye uburyo bumwe ikibanza abantu muza gukorana n'ibindi byose bijanye ariko kubera tuko tuvuga nk'umuntu ariko aritegura asanzwe afise akazi ariko arakora ntukeneye kwaduka ntukeneye gushira umuryango wawe canke wowe ubwawe muri risque nini cyane rero ingene ubitegura ndibuka ico gihe narafata umwanya wo kwiyumvira neza ndiyumvira ko ivyo nshaka gukora ari ibintu bishobora gufasha vy'ukuri yuko ari ibintu ntashobora gukora mbandanye nkorana n'akazi mfise kandi vy'ukuri nabikorana ndabibangikanije buhoro mugabo umugambi narabona ko ndawubwiye umuntu mbona ikintu ushobora kumufasha birafatanye no kumenya isoko uriko birafatanye no kumenya wewe ushaka gutanga iki ikintu kikuranga wewe nk'umuntu azanye ico ciyumviro cyo gukora uwo mugambi ni gute ivyo bintu bitandukanye n'umugambi wa Branly canke n'uwundi muntu ico rero nico kiza gutuma uwo muntu afise isoko canke uwo muntu afise ico akeneye gukora aza kugira ati vy'ukuri ndagukeneye ingo dukorana ku muntu afise atari muri service afise ibidandazwa bifadika ni vyiza yuko ushobora kuronka akantu gatoyi canke no vuga prototype ikintu ca mbere kiza gutuma umuntu avuga ati iki kintu koze nico iki kintu kirakenewe igikunze kugorana nuko dukunda kumva umengo twese twokora bimwe nakayagikoze reka nanje ndagikora nakacara kunze reka nanje ndagicishemo
naho mwakoze bimwe inguvu zumwe sizo zundi iciyumviro ciwawe canke ingene wiyumvira creativement canke ingene ushobora kuzanamwo ikintu gishasha biragusa wewe ubwawe iyo umaze kubitahura rero uragerageza yuko nico kintu ca mbere ushobora kucereka umuntu d'abord ushoboye gushaka kuri iyo ntambwe yo gushaka kucereka umuntu azobona yuko ico kintu gikeneye azoshiramwe inguvu kugira ngo ivyo bintu bikunde dushobore gukorana rero ico ciyumviro je caramfashije nico gituma ndanakivuga nuko ntiyumvira yuko nkeneye uburyo bwa mbere na mbere niyumvira yuko ntegerezwa kugerageza kuraba yuko umugambi mfise iciyumviro mfise ari iciyumviro gishobora gukemura ikibazo c'abantu ico rero catumye mvuga nti reka ndabe abo ushobora gufasha ubwa mbere hama bica bituma ivyo nariko ndakora ndonka n'abandi ndiko ndakorera ku ruhande biza gutuma nsohoka mu vyo nari ndimo mfise ivyo ndiko ndakora bituma ntaza kumva uburuhe bwinshi cyane buri munsi rero hari challenge nibaza ko mwahuye nazo ziri muri ico kintu urumva uratubwiye warakora ukabibanganira ugacubibanganira n'akandi kazi wari usanzwe ukora kubivamwo kubijyanye no kwitunganiriza ubuzima bwawe ibiruhande y'umugambi gutunganya abaza kugufasha ubuzima bwa misi yose bw'akazi ivyo navyo amadefi wagiye urahura nayo kugira ivyo vyose ushobore kubitunganya uno munsi ugeraho ugastabiliza na ugakrea niyo confiance nico cizere haba ku baguzi baza bakugana haba no kuba collaborateur musanzwe musangiye akazi ivyo vyose uwabitunganije gute kugira uno munsi uriko ratwumviriza ashobore kumva nawe ingene ashobora kuvyifatamo kugira bimufashe mu gufata ingingo canke tout simplement areke kwifata yumvise defi zirimo ego cyane gose kubera tugerageje no kubivuga intumbero so kugira ngo umuntu ahagarika akazi ariko no kugira ngo ufise ico ciyumviro cyo kwitegura ntiyumve yuko atari ibintu bidashoboka ni ibintu bishoboka wafasha umwanya wo kubitegura wafasha umwanya wo gushiraho ibikenewe byose rero ingene umuntu yitunganya ni ikibazo ciza kandi gikomeye cyane kubera ubusanzwe ufise ico novuga stabilité ubusanzwe ufise ngene uri kurakora hama sinagiye kuba entrepreneur par défaut hari umuntu abo mu entrepreneur kubera ni hatanguriye atakaza office mugaye usanzwe ufise akazi kandi batagusohoye batakwirukanye ushaka kuhaguma birasaba mental birasaba ko mu vyiyumviro ivyo bintu bo bifise duhererero mu kibano je ndubatse ifo yuko umuntu mwamubakanye iyo ngingo aza kuyumva ico ciyumviro aza kucumva mucumva co kimwe aho ni ku muntu yubatse ifo yuko muri ko murabitegura uri kurabipanga mubitunganyana kubera mu rugo harakenewe security niko biremwe foko ubuzima bubandanya kubera niko vyari bisanzwe bimeze niko byabinambere hose sinzi ko navuga gutyo rero ifo kubimenya ifo ko umuntu muri kumwe abimenya kubera nturiko wiruka wenyene abimenye ukamusigurira ukamubwira ukamwereka umugambi ni vyiza kubera ukwiye kumufata nk'umu investisseur canke umuntu yashizemo umutahe urabimusigurira urabimwumvisha ntumwinforma uramwereka umugambi ngene uteguye agaterera nawe iciyumviro ntiwumve gusa ko umugambi wawe ari mwiza umubwire ngo uri kuri rwo ya kutwe exactement si information ego nsitangazo oya mugabo uri kuramwereka ingene bimeze umufate nk'umugwiza tumus umusanga uyimutahe wala umufate nk'umusanga uyimutahe musigurire umwereke ingene bitangura ingene bizobandanya naho bizobandaniriza rero mu kwimwereka uramwereka uburyo waziganije mutegerezwa kuziganya nico gituma navuze nti sikintu wiyumvira umunsi umwe canke ukwezi kumwe bifatira umwanya nibaza ko namaze hafi imyaka 2 canke 3 ndavyiyumvira mvugana n'abankurira n'abacoach merci beaucoup Aketi nibaza yuko twafata umwanya nkamusigurira nkamubwira ndiko ndabitegura gutya igihe kimwe yarambajije ikibazo kirangora muganda ndagitangira inyisho namwe ngo umugambi ushaka gutangura ryari canda mubwira ngo ushaka gutangura mu mwaka umwe mugabo yari kugira ngo simvuge yuko nzotanga mu myaka 2 kora nayo maze igenda vyumvita mwe nzotangura mu mwaka umwe mugabo vyaramfashije kucanishira ko pression ndavuga nti ifo ku buryo bwose ndonka buri extra ndabubika hama barakunda guhanura yuko utegura uburyo bungana n'amezi 6 y'umushahara wiwawe
ariko je no bahanure ko mushoye kurenza byo bavyiza kubera burya nasanze umushahara si dukoresha ku kwezi urarenga haba harimo ibindi bintu umuntu yagera ashiramwo mu buzima bijanye nako kazi rero worenza ushoboye kurenza amezi 6 gushika ku mwaka bikunze warusinge bikora kubera ntiba vyoroshe navyo nyene mugabo ukabuze ati ibi bizomfasha kandi birafasha no ruwo mubakanye kugira ngo ashobore kubitahura neza hama nawe we mu gihe uzo buri kurarondera ayo masoko mu gihe bazo ariko barateba kukuriha mu gihe bazo ariko biratungana bitaratungana ijana ku ijana ushoboye kuronka ngene wibako utabanje kuza kurondera abandi bantu hama uramenya kandi kumenyesha uwo musangiye ubuzima uwo mubano kumenyesha uwo mubakanye yego akaba ukamufata nk'umunyamutahe ica kabiri navuzemwo kwitunganiriza uburyo uca kuziganya ubwo buryo bw'iwawe ica gatatu no kurondera information imbere y'ukuva no kumenya mbega ibijanye n'amakori bikora gute mbega ibijanye no kuriha igihugu parce que kubera amakori utegeza kuyariha utaraba umuntu munini canke warabaye umuntu canke uzo umuntu munini urariha amakori kungana kose hariho ibijanye no kuriha OBR utegerezwa kumenya ivy'amategeko y'akazi mbega amategeko agenga abakozi ameze gute mbega umuntu mukorana kuri contrat ivuga gute mbega ibishobora gufasha umuntu mugira mukorane kugira ngo ntaca ashika no munsi higeje acagenda ni igiki mukorera kugira ngo ashobore kuhateba ivyo rero birafasha gose kubera amahigwe abantu tugira abantu usanga waravuye ahantu uri mu entrepreneur mugo wahora office akazi ahantu ukorera biragufasha kugira ngo umenye igicapo cingene akazi gakogwa hakenewe mwibiki uburi mu directeur w'ibintu byose ressources humaines opération marketing canke vente uri directeur général hama uri directeur technique uri byose n'ukuri rero il faut kuronka izo information ivyo ikindi gifasha rondera abantu basanzwe bakora ko kazi muri wa mbere ugakoze urafise abandi babiri canke batatu bagutanguriye bari muri iyo domaine begere ubabaze ubavugishe nico gituma gukorana n'abantu neza niyo umuntu akiri mu kazi birakenewe gose uri kurategura nawe ubuzima bwe wawe hama umenya ati ibi bikorwa gutya uyabikoze gutya ubabaza amaheho abantu bakora kugira ngo nawe ugiye gukora ntuhere mu ngorane abandi bashoboye kurengana ahubwo we bigufashe kuzevita hama ushobore kugabanura shock iyo haba mu gihe ugira iyo transition rero gufasha mu rugo gutegura uburyo bugufasha donc kuziganya kuronka information z'abantu muvugana yaba ibijanye no kumenya ivya OBR yaba ibijanye no kumenya amapema ngene bigenda kumenya gukoresha bagusavye offer ukora iki wigenza gute no kumenya ivyo bintu bimwe ukaba ufise utwo dushema biragufasha kugira ngo ejo umuntu acha kugira ati nashaka ko dukorana ntushitangura kubura ivyo umubwira yego urakoze Fred ariko ari umuntu ashobora kuba ariko aravuga ati jewe ivyo kuziganya navyo ndagira ivyo byo kuvugana n'umuntu twubakanye navyo numva ko nokora kandi ndumva ko nshaka ko nangura kwikorera uwo nawe ari muri iyo situation ushobora kuvuga ati je ndumva kabisa ko ivyo gukora ndabibona ndabona kandi ko ndabishoboye kandi izo procedure zirashobora kumbera ndende hari abantu usanga kuyaga adazi ugasanga biramugora gutega ugutwi kuza kuvuga ibitandukanye n'ivyo ashatse kumva ugasanga mu mutima arafise ico novuga na pression umva muri we ariko abiko biragira passion irenze avuga ati kutwe ugenda bimubwiye ahava atavyumva baca binzibira uwo muntu nawe quels sont les risques zihari mu gihe izo procédures zose tubwiye atazikurikije quels sont les risques abafashe kugira naho nyene atahure ikintu nagiye gusanga nuko urashobora kugira passion ni vyiza cyane ni indicateur nziza kandi rakenewe mugabo harimo le côté émotionnel mugabo hariho côté rationnel rationnel bisigura vyerekane mu biharuro émotionnel uravyumva wabisiguye wabivuze mugabo utabishize mu giharuro uri kuribwira kurirukanga mu kinogo ku nguvu kubera utegerezwa kugira une certaine validation hari umuntu ifo kubagufasha feedback bariko barazigwa cyangwa bariko barakubwira ibitagenda utegerezwa kubifata nkuko umengo bariko barakwagresa canke bariko bakuvuguruza bariko bakubuza gukora ivyo ushaka ahubwo nyabona
ifo kuronka ibintu byinshi bakubwira bitari byo kugira ngo ivyo bintu bifate nk'ibintu byo gukosora ndaguha akarorero mbone narabwiye umucoach ico gihe yari undi umucoach twari dunafise nkiri aho nakorera ndamubwira nti wowe uzoba uwumbuza ibyo ndiko ndakora umugambi ko namubwiye nti jewe ndiko ndakora ibintu muganda ndashaka kwikorera ndafite icyumviro mbona umengo nshaka gukora kandi kikira ntwara umwanya bwacu namubwira nti ariko arashaka kuba ari ubusazi ashaka kuba ari ugushaka gukora ibintu byinshi wewe rero ndaguhaye akazi ko kunyereka yuko ivyo bintu ari ukwanguha canke ari ugushaka ibintu ko ndihenda ntama nanje ndagusigurira ninashobora kukusigurira neza nukuvuga ko nzoba nabitoye mugabo ntashoboye gusigurira nukuvuga ko nzoba nkikeneye gutunganya ubuzima bwanje n'akazi n'ibindi byose ku ruhande neza uko namubwira niko yaguma nyereka ingene noshaka ingene no tangura ahubwo ingene no bandanya muri ico wasanga urukura mu convaincre wasanga ndiko ndamuconvaincre gusa ndamubwira nti wewe nturi kurambesha acambwira ati ivyo nakubajije vyose wategerezwa kuba warakoze warahejeje kubikora ahubwo tangura wiyumvire ngene ukuguru kwa mbere ugushira hasi ico rero nico cagiye kumfasha rero uwo muntu yogira ivyo bintu vyose bimubwira ko hageze muga ntashobore kubisigura canke avyandike avyerekane ingene mu kwezi kwa mbere ushaka kugenda mu kwezi kwa kabiri n'ukwezi kwa gatatu apana gusa ko biyo ariko arabwira abantu ingene wowe uriko uraronka amahera udashoboye kuvyerekana reka bagufasha fata umwanya witegure ntiharagera kubera hako wo nyaruka kuva mu kazi woteba kukavamwo kugira ngo ntiwice byinshi ego urakoze ati hako nyaruka kuva ku kazi woteba kugira ntiwice byinshi mbe ku muntu amaze kuva mu kazi peut-être ivyo vyose yabishitse ko bamugiriye wa mucoach nkuko watubwiye yabivuye kugira dukunda kuvuga ati hano hose yavuze ati iyi nivyo aha wagishoboye ariko rero urashitse kuri terre bya bindi vyose warabikoze est-ce que isoko terrain uno munsi y'umuntu w'umu entrepreneur yitunganije umugambi est-ce que iza ireponda kujya nyene wa mu coach yari yabivuze ati iki uragishoboye iki cyo wagiteguye neza iki wagiteguye neza est-ce que biza bitapa directement kujya wowe wabibona canke hariho des illusions canke gufukugwa ukahura n'ibindi bishobora kukubangamira canke bishobora kukubaka gusumba ego sinovuga yuko ari des illusions mugabo n'ubuzima bushasha umuntu abagiyemo n'ubuzima busaba yuko uva muri confort kubera ubumenyereye ubuzima bwa misi yose umenyereye yuko hariho umushahara utegerezwa kuza umenyereye yuko hari ibintu biba biri ku ruhande byose bijanye n'akazi ukoreramo kagufasha kubaho hama ibyo uba warateguye ugerageza yuko ushobora gushika kuco wihaye gushikako ingene iciyumviro wari ufise ugishira mu ngiro uce executa hama kuce executa bisigura gutorera ikibazo abo wari wateguye gutorera ico kibazo kuvuga nimba abantu mutereza gukorana rishira hamwe runaka canke ubona kategori canke umuce w'abantu ushobora gukorana ukavuga ati abana bahaye ikintu ifoko banyishura rero bitagenze nkuko wabiteguye niho usubira ukiyumvira ati mbega ibintu bitunganya gute jewe ngerageje kuraba ivyashitse nuko ivyo nategura si vyose byagenze uko nshaka si vyose vraiment ariko hariho ibintu vyinshi vyiza ntari niteze ariko hariho n'ivyo nari nateguye bitashoboye kuba iyo ariko bitabaye ifo gutahura ko uri mu buzima bw'umu entrepreneur nukugerageza nukusubira kuraba ngene icumviro ugishira mu ngiro kubera ko umu entrepreneur abantu bavyumva umengo ni liberté uzoba ugiye kwikoresha nzoba ngiye kuba umubosi wanje eka sivyo na gatoya umuntu agiye kuba umu entrepreneur ntibisigura liberté ariko bisigura ko umenyera ubuzima bwa inconfort ugashobora kubujera kubera haraza ikintu utari witeze ntibisigura ko ukireka ucuraba inzira utegerezwa kugitorera rero utegerezwa kuguma wiga
utegerezwa kuguma wiga, utegerezwa kugira ubuzima bwa discipline, utegerezwa kumenya mbega isoko rishaka iki, jewe n'igiki ntari ntafise isoko rishaka, mbega jewe ntariko ndakora cyari guteza gukora niki. Ndaguhereza akarorero, jewe ibyo nibaza ntegerezwa guhereza isoko, nari mfisemwo ama offre ashika kuri 3. Hariho ivy'ama recherche commerciale, harimo ivya stratégie, gufasha abantu gutegura ama campagne yabo, harimo mugani ivy'ama formation. Rero mugabo ibintu namaze mugiye nkora ni vya stratégie, nukubaka ama marque, nukukomeza ama marque etc. n'ibijanye navyo. Muga sivyo nashitse kumenyekanisha amashirahamwe, kuyubakira amazina yego. Voilà, nukubaka amazina nivyo namaze mwigiye. Numva umengo abantu bose bajose bashika babikenera, mugabo sivyo bashitse bakenera. Mugabo kubera ivyo nari narakoreyemo, narashobora kubona nti iki kirabuze, reka offre yanje ndayitumbereze neza kuri iki kindi. Kacu usanga hariho ibintu abantu babuze, nawe ushoboye ushobora kubahereza. Rero nukuca wiga n'ingoga, nico gituma burya Branly n'uburyo iyo uburonse hakiri kare. Hariho amayeho ushobora gukora ugasanga uyakoranye n'uburyo, mugabo umaze gutangura kubona ibintu bimwe marché igusaba canke isoko risaba cane, canke ushobora gutanga cane kurusha abandi, niho uburyo uza gushaka kugufasha cyane, kandi ufise n'icizere c'amabanke, c'abantu mukorana bagashaka kukwemera ugashaka kubikora. Rero naho iyo usanze bitasa canke bitagenze nkuko ushaka, nugusubira kwibaza mbega offre ico ushobora gutanga ubucoba ciza cane n'ikihe, ukamenya ngene ugitanga. Mbega bwa buryo ko bugira buse n'ubuhera vyogenda gute, nukumenya n'ingoga rezo yawe wubaka y'abantu baguhereza ivyumviro. Naragize amahirwe yo guhura n'abantu baba entrepreneur bandi baciye muri iyi nzira nyene, bashoboye kumfasha, bashoboye kumeza ama recommandation menshi cane gose. Peut-être sinari gushobora gushikira abo bantu, mugabo ndaronka ama recommandation bica biranyaruka. Nico gituma navuze nti hariho ibintu vyiza biba, hariho n'ivyo nateguye bitabaye, mugabo bitabaye naramenye ingene offre ushobora kuyitunganya kundi. Hama ndamenya yuko nturi mu boss wawe, aho gusaba boss benshi, kubera tout est client, nibo ba boss biwawe. Hama ukamenya kubagera, ukamenya kuadapta offre yawe. Urakoze. Hama rero ari mbe uno munsi uravye n'amadefi wagiye urahura nayo, watubwiye ibijanye hari igihe isoko ritabare meze neza, ibijanye n'akamere k'umuntu. Mbe uno munsi uravye akamere kawe ukaraba n'abandi, mbe uno munsi n'umuntu wese ashobora kuja agashobora kuba umu entrepreneur? Est-ce que twese turabishoboye cyangwa hari ubuntu, ari abantu usanga carrément naho tubikunda ugasanga temperament cyangwa uburyo ukoze ivyo ngene utunganya ivyo ukora buri munsi buragaragaza yuko byo bavyiza ugumya huri ukareka kuja muri ivyo bindi kugira twese twisange. Gose cyane ni kibazo nandi nashitse nibaza maze amezi ndiko ndakora. Nukuri bivanye n'ingene umuntu ameze. Jewe novuga yuko abantu bose badategerezwa kuba ba entrepreneur canke abantu ari cyo cyonyene bakora. Ufise mugambi wawe uhagaritse ibyo ukora uje kwikorera. Si bose nukuri nukuvyumvira cyane. Ndamaze kuvugana n'abantu bafise ubuzi canke twanakoranye. Ni giki gitandukana umuntu by'ukuri ari afise iyo destiny cyo kuvuga ati yo kwikorera ibyo, n'umuntu afise iyo yindi yo kuvuga ati wewe tu es bon, yego ukoreshyira hamwe nukuri wikorera neza igatera imbere. Ivyo bindi navyo batandukanya abo bantu babiri. Abo bantu babiri ngene no batandukanye. Hariho umuntu afise guya risque, hariho umuntu guya risque bavuga n'umuntu yumva ko ashobora kwiterera, yumva ko ashobora kugerageza ikintu. Hama twese twakuze mu buryo bugumeze ico kimwe. Iyo wagiye uraronka ama modeli y'abantu bakwereka yuko ivyo bishoboka, muri wewe urumva vy'ukuri ko ivyo bintu ari ikintu kiza gushoboka. Ni wabonye ama modeli y'abantu bafise aho bakora bakabitunganya neza, igihambaye no gushika kucuba wateguye wumva ushaka gushikako. Rero iyo temperament, hariho umuntu yumva akunda ibintu biri confortable kandi akabitegura akabishikako.
agabanya amarisque vraiment aba yumva ati jewe sinshaka kumara umwanya muremure ntateguye kubera mu kwikorera harimo ama surprise harimo ibintu biza bigenda uko utari washatse hariho ibintu biteba wari washatse ko binyaruka hariho ibintu bagusaba ko binyaruka wowe ushaka bishobora kumara umwanya muremure rero iyo muri wewe uzi yuko ayo machangement menshi udashobora kuyasuporta utaza kuyemerera ko ashobora kuza ntibiza kuguma mu byo urimo ico gusa no bahanurira cyangwa bahimirizamo nuko twese turashobora gutunganya imigambi ku ruhande urashobora kuba ufise ikintu gitoya gishobora gukora urashobora kuronka abantu mukorana bitagusaba kubanza kuva muri ivyo bintu urimo mugabo umanze kubona dans le caractère ko ivyo bintu bihari nta kamaro ko kubanza kwigora mu vyiyumviro kugira ngo wiyumvire ko ushaka gushika mu bindi bintu yego nizo caractère nibaza umwe arafise goût du risque arafise ico kintu muri we ca sang froid yumva ko arashobora kurindira reka tugende arashobora kurindira arashobora kwemera kwishira kuri pression umwanya mutoya umaze rero kubona ivyo bintu tangura ugerageze mugabo ntugerageze kugira ngo ucuva yejo no mugabo kora umugambi gushika aho uba munini kubuze kubangikanya ivyo bintu hama ushobore kuwagura cane gose ukore neza mbe nizihe kosa dukunda gukora Fred iyo turiko turafata iyo ngingo mu kwitunganya mbere no mu gihe tumaze kwitangura nayahe makosa haba wewe canke uwundi muntu ashobora gukora ugasanga bije gutosekaza cya cyiyumviro canke gutosekaza intunganizo z'igikorwa ciwe nayahe erreur wovuga wowe wagiye urabona uno musi to kwifuza kundi muntu akora okay igituma umuntu yitegura yitunganya no kugira ngo ashobore kugabanya ama erreur hama ndashima cyane usi na Kaduza FM kugira yumvire ibiganiro bifasha yuko umuntu aronka ivyumviro vyiza canke aronka point de vue usanga rimwe na rimwe adafise rero amwe mu ma erreur nibaza reka mvuge ayo nashoboye kwevita peut-être nayo nakoze nashoboye gukosora naragize ibakwe umwe mu bashoboye gukora nk'ivyo nkora yitwa Florian yarafashije kunkebura kubijanye na Aubert kugira ngo umenye ibijanye n'amakori hakiri kare ivyo ni mu gihe uri opérationnel ni mu gihe watanguye gukora kugira ngo ubitunganye neza hakiri kare ifo kurondera umu conseiller fiscal canke umu fiscaliste naho utoburara nk'ubwo buryo mugabo ubwire n'umuntu rimwe na rimwe usanga twarutse hari abantu twiganye usanga bakora mu bindi bintu utaronka ubwo buryo muhamagara umubazi nibihe bintu vyo kwevita canke ndazi yuko hari ama master class abahari bafasha abantu kubwira ingene ivyo bintu babikora ndazi yuko no ngaha muri business park hari ivyo bihari donc barashobora kwifatanya nabo bantu kugira ngo uronke ico cimvira izo insight aho ni kubijanye n'ivyo kubijanye n'abantu uza gukorana nabo kwera ubukiri umwe ntibikenewe kubanza kurondera abantu mukorana d'abord utararonka akazi baza gushika bakora canke ibintu baza gukora tangura ubikore ku buryo yuko hazogera aho wumva yuko utakibishoboye ukeneye ugufasha kugira ntiwibagire ugufasha gutegura ama offre ugufasha kuri ama offre gutyo ubikore gushikaho ukenera abo bantu kubera iki kubera iyo uzanyemwo abandi bantu n'amacharge n'amacoût fixe rero amacoût fixe bisigura yuko hariho uburyo uza gukoresha kandi misi yose kandi wowe atari ngombwa bironka misi yose rimwe na musanga utanabwinjiza usanga utabwinjije mugabo kwera bamaze gufata engagement rero gerageza ugabanya amacoût fixe uko bishoboka ubwo buryo bwa misi yose bwa buri kwezi canke bwa buri mezi abiri canke atatu umaze kubugabanya niko uza gudetermina ati ndakeneye umuntu canke sindamukeneye hama bimwe tweko turavuga ati hari igihe umuntu atangura agasanga umenga ari surprise canke ashitse ivyo yateguye sivyo yabonye uza gusanga ari ama competence ukeneye y'abantu hariho n'ayandi udakeneye canke ayandi ushobora gukura ku bandi bantu encore une fois ni kumenya parfois kwiassocier n'abantu bashobora kugufasha ari abantu n'ukuri baba bafise umutima wo gufasha uwo muntu ariko aratangura akakubwira ati urashobora gukoresha iki kibanza urashobora gukoresha ikicuma urashobora gukoresha uyu muntu urashobora ivyo bintu arashobora kubigira ko access rero ivyo no kubimenya cyane ntushike wibaza ngo urakeneye abandi bantu kubera
rimwe na rimwe kubera uba uvuye ahantu hari abantu benshi uba wumva umengo urakeneye gukorana n'abantu benshi kimwe mu bintu byashikiye merci nuko numva umengo ndakeneye abantu ndakeneye team urumva ndakeneye team cyane ni atmosphere wari umeze neza umukorera mu bantu 500 wamuhura n'abantu 100 par jour winjira hamwe hari abantu 10 ahandi 20 gutyo numva umengo ndakeneye abo bantu mugabo bimwe nakubwira umucoach nagize yitwa Regis yaramfashije yarambwiye ati uzoca mbwiye kimeze nka deuil bisigura yuko uzoca ahantu wumva umengo uri wenyene voilà uri wenyene wabuze abantu bahora ku ruhande rwawe abantu benshi bahora bakwankuraja abantu benshi bahora bakubwira yuko bigenda neza yuko wakoze akazi neza kandi urashobora gushikaho abantu batangura kukubwira ko biko biragenda neza urashikaho abantu bakubwira yuko ivyo uri kurakora vraiment abantu bose babizi warumenyereye exactement warumenyereye urayibura ukabona umengo ibintu biri mu mazi urumva ngabo sera utegereza kumenya yuko uri kurasoza uri kuravance ukaba ufise un objectif une vision ubona imbere ati kama ndakeneye kubiduza ndabishikana imbere ndakeneye gukorera kuri chiffre d'affaires ingana gutya un autre exemple vyaramfashije kwiyumvira amafaranga nkeneye ku mwaka au lieu ko ndayumvira ko ndakeneye amahera ku kwezi niyumvira nti amahera uburyo nkeneye ku mwaka mungana gute burya umuntu aronka mfatiye ku mahera sanzwe 1 million ari gane numvise mutanga 1 million niyo chiffre tukorera niyo baseline niyo reference narafashe ndavuga nti umuntu aronka 1 million aronka 12 million ku mwaka rero uko ugenda uraduza niko bivanye n'umushahara ubufise ni kuza kubona amahera ushaka rero uri kurategura umwaka utegurira en fonction y'uburyo ukeneye gushikako hama utangure kuza urabikurikira muri ubwo buryo igituma ndavuze gutyo ni kubera iki ni kubera uri kuratangura hari gihe wumva umengo ibintu biko biragenda uko ushaka mugabo c'est pas la fin kubera babandi ukorera bategura ibintu ku mwaka wewe rero ifo kwibona aussi sur un cycle y'uwo mwaka hama ushobore kwitegura ibidakunze ku kwezi ubirondere mu kwezi gukurikira wumvise uri wenyene ntiwumva umenga isi irakuguyeko canke ifo ko harageze kusubira inyuma canke nafashe decision itariyo oya tangura wibaze ngene ukwezi kuza uza gukora ikindi kintu ciza tangura wimvire ingene ushaka kwinova vugana n'abandi bantu sohoka genda uhure n'abantu genda mugire des programmes genda mubonane genda ugurira icayi umuntu muhure wumvirize ivyo ariko arakora wumvirize ivyo ukora n'ingene bimuhereza rero ayo mahero yo kumva umengo urabizi ugira wikorane ugira ukora ibintu wenyene bica biza kugushira ahantu uza kutaronka information utaronse information ntuza kuronka aho uza guhera rero ushizemwo izo erreurs peut-être opérationnelles abo bantu ushobora gukorana nabo urashobora kwihenda ukumva umengo wakoze ibintu bitari byo émotionnellement yaramfashije cyane uwo muntu ifo kumenya ko ari gihe wumva uri wenyene rero wumvise uri wenyene bimenye ko ariko bimeze mugabo tangura usohoke tangura uhure n'abandi bantu kugira ama formation yo kwiga genda ufata imashini ufata amakuru en ligne amakuru ari gratuit arabi ivyo bintu hari gihe ubufise umwanya by'ukuri hari gihe usanga au début bataragukenera cyane uburamenya kimwe canke ikindi rero utanguye kubona ibintu gutyo ibintu biruguruka hama nukuri turafise Imana turasenga nukubisha amaboko y'Imana iranagufasha cyane iraguhuza n'abantu beza cyane yego urakoze ati iga kumva abandi cyo babivuga ko gabanya amakufix iyo mbe byaragushikiye watubwiye ati warashatse kugumana ritme wari ufise ubwa mbere wo kuguma ubona n'abantu mbe wewe warigeze gutangura uvuga ati ndatanguranye equipe cyangwa wewe waritanguranye uvuga ati je kubera waronse abantu bagufasha waritanguranye wenyine ubu vyagenze gute okay ndabikoze cyane bwa je natanguye nibaza ko nzo mu consultant ntazokenera abantu n'uvumengo nzoza ndikorera nzoza ndaguma muhira nzoza ndondera connection ndayishira muhira amanzi ndikorana muganca nsanga hari ibintu ncambura hama ncasanga aussi na caciyumvira ifoko abiciyumvira kiza kujena amahera menshi mu modone ndakeneye amahera ndakeneye gushika ku bintu nanje nateguye ncasanga iyo modele ntiri interesse amashatse gukora jewe erreur nagira ni yuko ndonse isoko nashaka gukora ibintu binini nkibagira yuko nkeneye kuronka amahera avako
tuza kume icyo usigarana kugira ubandanye icyo usagura kubera nari menyereye gukora ama campagne manini ufise budget y'amafaranga menshi ubukorana n'abantu babizi cyane byose biba bipanze nari numva umengo ivyo bintu nivyo bigira bice bitangura kuba ntanguye gukora nca ndondera naka nca sanga finalement hege ntashobora kurondera umuntu ariko iyo ntegeza kwirondera kugira ivyo ndavyikorera kugira nshobore gucagura ko uburyo buza kumfasha so tutwa ko none akazi k'abantu hariho uburyo butegeza gucagukako hama le fait yo kumva yuko hari ibintu bikindimwo numva akazi ngene nshaka gukora hari n'igihe nashaka yuko nkora n'abantu benshi ikintu project bifise umuntu abari karayiraba no ifo gukora n'abantu ubona minimum bakenewe abandi bakaza baraba temporel rimwe na rimwe ukaza urabikorako ukaza urabwira ati nzogukenera ndagukeneye uzuranyitaba mugakorana gutyo kugira ngo no kumuriha nucu utangura kuriha amakori yiwe busanga uri kurabarira impo sange biriko biraba ibintu birebire cyane mugabo kumbwira yuko mukorana temporellement hama ukamuhereza un contrat yo gukorana nawe hama ugashaka kumuriha gutyo bitagoranye ivyo quand même au début narakoranye n'abantu nkashaka ko dukorana umwanya wose muganga ngasanga nihenze ntibikunda yo izo ku fixe none dans 3 mois bizoba bikunda ko ndamuhemba mbega ya mahera nciye ndabika nkayakoresha ikindi est-ce que nivyo mfasha donc ivyo birimwo donc novuga amaherere ndayasubiyemwo no gushaka gukora ibintu binini bampaye akazi mu mengo ngira nkore ibintu vy'amahera menshi kubera nemeye gukora ibintu vy'amahera menshi hambwa kabiri nkuvume ngo nshaka gukorana n'abantu benshi donc bemfise umuntu araba ibi umuntu araba umu analyste befise uyu nkasanga ndiko ndagira abantu benshi après ca ndaba obligé de restructure ndagabanya kandi hama ndevaluer ntibimbuza gusubira kuraba uku kwezi ati est-ce que uyu muntu dans 4 mois hari byo two turakorana est-ce que uyu muntu kuri contrat fixé turashobora kubandanya dukorana canke ndashobora kongereza abandi bantu vyose kugira bishobore kumfasha kongereza profit net yiwanje parce que quand le profit itabandanije yongerekana uza gusanga wagumye wirukira ubusa nivyo bica biza kuruhisha ibindi byose ushaka muri kazoza ntubishike kuko urakoze cyane alors uratubwiye amakosa uratubwiye ingene bigomba gutangura uratubwiye ko atari abantu bose babibereye ariko none uno munsi nimba uravye le climat d'affaires ingene imeze haba mu Burundi haba mu bindi bihugu wagiye urakoreramwo kwisi cyangwa mu karere wo kubwira ati Fred fasha umpanure impanuro imwe gusa bishingiye kuri experience yawe ufise mu bijanye no kwitungana cyangwa entrepreneuria ni yahe manuro omuha ego cyane pardon sinzi rero ko nibaza yuko iyo mpanuro ariyo kugerageza guterera iciyumviro uyo muntu ashaka kubikora iyo climat d'affaires atari yiwacu gusa mugabo n'ahandi mu mahanga ibiba ahandi hantu bishobora kuafekta ngaha d'abord nta gihe novuga yuko atagihe ciza gihari co gutangura gukora mugabo se hariho n'igihe ciza co gutangura kubikora kubera atagihe ciza gihari nuko hazokwama hariho ibintu bikwereka kutokora kandi wamaze gutangura ibintu vyose wamaze kwiyumvira kugira ubikore warabiteguye waravuganye n'abo bantu kubera harageze igihe numva umengo oya ikete sinza kuryandika oya ikete sinza kuryandika oya ntibikenewe madame Kamba none ikete waryanditse urumva sinabuze umwanya bwawo ofo nta muhamagaro narumva umengo ntibikunda biragoye umengo ingende ndindire hirya ejo mugabo numva umengo no abandi bantu ntibazobikunda ibintu ntibizosa neza mukana navuga none je nshaka gushika kuki rero le bon moment ni gihe wabiteguye kandi vyose wabonye ko biri en place ukumva ko ushobora kubikora kwera les signaux ukeneye nizo kuraba kuri competent nizo kuraba yuko ivyo uri kurakora biriko biraduga agaciro biriko biraduga mu bikorwa biriko biragukenera cyane ku buryo yuko atawundi muntu yo bikora bimaze kugera ngaho niyo signal nziza yo kuvuga ati undashobora kuja kubikora le climat d'affaires irashobora kubita ameze neza ndibuka jege mpagarika hariho ibihuha vyinshi yuko aho muri est ibintu bishobora kugenda nabi etc hama mpagarika numva umengo ibintu biraza guhagarara mugabo
nabiteguye ndavuga ni kama iki ni gihe c'intango y'umwaka abantu bacaye ko barategura uburyo bwabo reka nanje nje mu nteguro zabo niho naciye niranse ndavuga ni kama ntanguye ivyo byose bidakunze muri ya mezi ya mbere mu mezi akurikira sinzoburamo rero ifo kubishira mu ngiro wabiteguye byose ukabona ko bimeze neza waronse abaguherekeza waronse abubaza tangura ubikore tangura ubigeze le climat irashobora kudahinduka urashobora kuba umuntu azoza gufasha umwe wese arafise amahirwe yiwe umwe wese arafise sa part iyo wateguye iyo proposition yawe unique canke ico wowe ubwira utange ciwawe ubwawe hama biraheza bikagenda neza. Urakoze cyane Fred, reka ndagushimire bimwe vyimva mutima kuno mwanya waduhaye muri kano gatondo. Wari umwanya uhambaye cyane kugira utangure umunsi wawe kugira utunganye ibikorwa vyawe urabe nabo ushobora kuba uregera kugira ibintu bigende neza no munsi. Urakoze rero kuba washoboye kutwigorera uduhaye impanuro zibereye nizera ko namwe bakunda Kazoza FM Web TV mushobora gukurikirana kino kiganiro dushoboye kuronka ibikenewe kugira uno munsi ufise icyo cyiyumviro ashobora kwitunganiriza neza umugambi. Ndagushimire Fred kuri uno mwanya. Merci beaucoup, urakoze cyane Branche. Twizera ko nitubasubira kubakenera kandi muzotwita. Tuzokwita bakama. Murakoze namwe bakunzi ba Kazoza FM Web TV kuri uno mwanya tumaranye.